yitwa Vladimir Vladimirovich Putin, akaba umurusiya. Ibihugu 56 vyose biyobowe n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihurikiye mu muryango witwa OTAN vyishize hamwe bitegura intambara mu gihugu ca Ukraine, bigamije ko Putin aca abisangayo maze bakamukoranira bose, abanyamerika, abadagi, abafaransa, abongereza, Canada n'ibindi bihugu bigize OTAN, maze bamukubita muvunize umuheto, igihugu ciwe bagikubita hasi mu birabana n'ubutunzi, gisigare cimyiza ibafu nkuko ibihugu vya Afrika bimeze. Ariko bari bibeshe, kubera ko umugabo bari bahamagariye mu ntambara ntakangwa urugamba ni Vladimir Vladimirovich Putin, ahubwo yahise aza abasangayo yigarurira ubutaka bungana n'ibice 35% by'igihugu ca Ukraine. Ivyo abikora bose barorera, bose bihweza n'amaso yabo. Bamaze kubona yuko vyase, biyemeje kuzana ibigwanisho byabo bikomakomeye, bazana drone zitwa Bayraktar TB2 zikorwa n'igihugu ca Turkiya, bazanye misile zitwa Storm Shadow z'abongereza, maze bazana izitwa Atacam z'abanyamerika, bazana ibiburende vyitwa Ibramoz by'abanyamerika, bazana izitwa Leopard 2 z'abadagi, bazana izitwa Challenger 2 z'abanyamerika n'abongereza, yewe bazanye izitwa Atacam, bazana izitwa Ibramoz, bazana izitwa Leopard 2, bazana indege z'abanyamerika zitwa F-16. Ariko ivyo vyose nta na kimwe byabagejeje ko, kubera ko Putin yagumye kubakubita no kubavuniza umuheto, kugeza n'ubu kwino saa tuvugana aracamamaye mu ntambara mu gihugu ca Ukraine, aho abakubita ijoro n'umutaga, barabuze ico bakora ndetse baranajorewe. None uyu Putin yavuguruje Amerika na OTAN akabakubitira mu gihugu ca Ukraine, nubu akaba kibandanya kubakubita ikiringo kirenza imyaka 2 arimo arabavutagura. Ni muntu kireka tumuyageho. Isi hose yarizi ko atawovuguruza Amerika na OTAN, none uyu mugabo Putin yabavuguruje abazitagurira muri Ukraine imyaka irenga 2. N'umuntu ki? Uvyemere ntuvyemere, guhangana n'igihugu gihabwa amakuru na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Canada n'ibindi bihugu bigize OTAN 56, maze ico gihugu bakagiha ibigwanisho, bakagiha abatoza ingabo zabo ndetse n'ibindi vyankenerwa mu ntambara, ugashobora guhangana n'ico gihugu ikiringo kirenga imyaka 2 n'amezi anamezi 7. Ivyo bikugira igihangange. Niyo mpamvu Vladimir Vladimirovich Putin ni igihangange nimero 1 muri nosi y'abazima uno munsi turiko turavugana, kuko nta wundi yashoboye guhangara ngo Amerika ahangare OTAN ngo bishobore kumugwa amahoro. Ariko Putin yahabije yandagaza amaramaza, asevya OTAN mu kuyikubitira muri Ukraine ahanganye nayo imyaka irenga 2. Ahubwo mu maso yabo bose bavyirorerera, abanyamerika, abadagi, Canada n'abandi, yashoboye kwigarurira ubutaka bwa Ukraine, atwara aho bita Luhansk, atwara aho bita Donetsk, atwara aho bita Zaporizhia, atwara aho bita Bakhmut, atwara aho bita Donbass, atwara aho bita Dnipro, atwara aho bita Mariupol n'ahandi. Abanyamerika birabazazanira, barabura ivyo ari byo, n'ubu baracibaza Putin yashoboye gukora ivyo ngivyo mu jisho ryabo uwariwe. Putin rero turimo turavuga, Putin yavutse mu mwaka w'igihumbi 1952. Se wiwe akaba yitwa Vladimir Sprodonovich, uyo akaba ari we se wiwe yamuvyaye mu mwaka w'igihumbi 1952. Nayo nyina wa Vladimir Vladimirovich Putin, nyina wiwe yitwa Maria. Uyo Maria akaba rero yarongowe na Vladimir Sprotonovich, ari we se wiwe akaba yamurongoye afise imyaka igera ku 17. Nivyo wavyumvishije neza, nyina wa Putin yarongowe afise imyaka 17 akitwa Maria, maze uwamurongoye ari we se wa Putin akaba yitwa Vladimir Sprotonovich, iryo akaba ari ryo zina ryiwe. Putin rero tunimwo turavuga ku myaka 11 y'amavuko, akaba yari umuntu adasanzwe ku buryo bw'uko yaciye atangura kwiga umukino wa judo, umukino w'iterangumu, w'iteramakofe, kugeza aho yaje kuba umwarimu wayo yigisha judo. Nivyo Putin ni master, ni umwarimu umwe mu barimu ba judo mu gihugu c'Uburusiya, ariwe bita Vladimir Vladimirovich Putin.
apima imetero imwe na santimetero 69, Putin akaba apima kilograma 71. Ni ukuvuga ko Putin apima ibiro 71. Putin rero akaba ava mu muji umwe mu miji ikomakomeye cyane mu gihugu c'Uburusiya. Putin akaba ava mu muji witwa St. Petersburg, akaba ariho ava mu gihugu c'Uburusiya. Putin akaba asenga mu ishengero ry'aba Orthodox. Putin akaba yakoreye ikigo c'ubutasi bw'abasoviete citwa KGB. Ubwo rero Putin akaba yashoboye kuba umutasi atatira ubwo rwego rw'abasoviete imyaka igera ku 8 ari umutasi akora mu gisata c'iperereza. Vladimir Vladimirovich Putin itariki 28 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi 1983 akaba yarabiranye n'umukenyezi wiwe akaba bamwita Lyudmila Alexandrovna Ocherdinaya. Uyo akaba ariwe mukenyezi wiwe, ni Lyudmila Alexandrovna Ocherdinaya. Uyo akaba ariwe mukenyezi wa President Vladimir Putin. Maze bakaba baravyaranye abana. Imfura yiwe akaba yitwa Maria Varansova, akaba yavutse itariki 28 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi 1985. Uyo akaba umwana w'imfura wa Putin. Nayo uwa kabiri na wenyene akaba ari umwana w'umukobwa, akaba yitwa Katarina Valentina. Uyo akaba ari we umwana agira kabiri wa Putin. Putin rero akaba yarabaye n'umusirikare. Putin akaba yaranabaye n'umushikiranganje. Putin rero akaba yatanguye kuba president itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'igihumbi 1999, aho yarasimbuye president w'ico gihe uwo bita Boris Yeltsin. Nivyo wavyumvishije neza. President Putin kuva mu mwaka w'igihumbi 1999 gushika no munsi aracari president, aho yasubiriye president Boris Yeltsin. President Putin akaba yacinze n'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2000 mu mwaka w'ibihumbi 2008 kubandanya n'ubu kugeza ubungubu akaba ariwe akiyoboye igihugu c'Uburusiya, igihugu kibarizwa mu bihugu bitatu umuryango wa OTAN na Leta Zunze Ubumwe za Amerika banka cane. Ivyo navyo ibihugu bitatu vyankwa na OTAN cane bikaba bigizwe n'igihugu ca Korea ya ruguru, igihugu ca Iran hamwe n'igihugu c'Uburusiya nyene. Yuko ugomba kubandanya ukurikirana ibiganiro bica kuri Sowa Story, ugomba gukora sabone kugira ngo ube mu bambere ibiganiro biza birashikira, maze ushobore kunyegururirwa ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiriza ababinyegejwe. Sowa Story murakaza neza. Uyo rero akaba yari we President Putin atwara igihugu c'Uburusiya, uwakwegwewe mu ntambara muri Ukraine, ayikwegwewemwo n'ibihugu vya OTAN kugira ngo bimumaramaze n'igihugu ciwe bigikubite hasi. None baza gusanga uwo bariko barahangara n'umugabo adahangagwa, n'umugabo abarenze, umugabo ashobora kubakoranya akabatera bose, akabavuniza umuheto atani kintu na kimwe batakoze. Uvyanke canke se uvyemere, President Putin ni gihangange mu bihangange bikomakomeye cane gose bari ngaha kuri inosi, kuko nta wavuguruje Amerika ngo bimugwe amahoro usivye President Putin. Reka dushimire ababanye natwe kuri Sowa Story muri kino kiganiro. Abataragira subscribe tubasabe mugire subscribe. Kubakoze subscribe namwe muri intwari.